GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Icho wawubikije ubuzima buguha icho wawubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu Sindi hafi, sindi mu Burundi, ndi mu Rwanda. Sa? Diva. Diva. My God. Diva. Go mu Rwanda. Warangendanye kwiye ndahugana na wewe ahubwo kidahura n'imisozi Queen mbewe nkubatse ubure wagiye kundondera muri miri warurambura no ngahamungagara na ushaka iki Queen aha kwa Patrick ntaba ngaha we no kurondera kwiki wewe uri kurira we no kurondera kwiki ahubwo ndakubaza ahantu hakurikiwe ngaha ega hani muri family wacu ye baba we yo mbega kayemo nibutse uyu mukobwa ukuntu igihe aza kurondera umwana we kwa Patrick ingene namukobagujwe ko nkamuburira isoni nene nkaba nikanguye umunsi ndimo ndakora mu muryango wabo kibi bintu ndabikugwa ko niki izi zose ni ingaruka beyemo ndabigenze gute aha birasaba ko nkoresha ubwenge akaramu kabwiye Patrick ko nkora mu rundi rugo bakabimenya kibazo mpamba nkanura kweri ariko reka byose nkoresha ubwenge Queen niryo zina ryanje ni ukuri niryo zina ryawe Queen ndakwinginze umbabarire kirya gihe waza kurondera umwana wawe nta kundi vyari kugenda nategerezwa kwifata kujya nyene kuko mabuja mama Alisa arakaza ujya ni intare y'ingore
ntacyo nari gushobora kubihindurago. Ndazi ko uri umwana mwiza, uko usa inyuma pe n'indani niko wimereye. Ndakwinginze unyihanganire, twirengagize ivy'akahise. Runo rugo ndaruzamwo kenshi, kandi numvise ko ari mu muryango wawe. Banje guca karaka, ndazi ko uri imvyeyi. Eka nukuri Imana yakuremye yari yakwitondeye, uko usa ku rukoba niko no mu mutima wimereye. Wa nukuri hajya kuzuye ntikamurigwa. Mbabarira, ntuzobibwire Patrick ko ndi mwa runo rugo. Urabazi nawe, urazi imiterere yiwe, kandi ndaguhaye pole, ariko ndabona nta nicyo bikubwiye. Nukuri wikanurira nk'akanyana. Mbabarira. Nagera ndufite amanyamahanga yahorongera ko kera. Ubona cyo ndagutatura. Nakumena uburi wacu. Nta kibazo biraheze. Urakoze. Ndaha niho bari. Oya. Yvette ntarashika. Oya pe. Ko yambwiye wankeneye none. Igituma nifuje ko tuganira, ndamaze kubona yuko ari we nshuti magara mfise. Nta mpamvu yo kuguma mfise ibintu bikagwira mu mutima nkabura n'undi bibwire. Je ndi mu ikibazo kidasanzwe. Ndi muyabira. Uribuka la fois passée yuko wambajije ikibazo ca Diva, unambwira yuko yaje ngaha mama akaba muzi nk'umukazana. Mon frère, biranateye isoni, biranagoye no kuvuga. Ujya mukobwa Diva twarakundanye, kandi ndamukunda urukundo rw'akabura rugero, kandi nawe arankunda by'ukuri. Mu bwenge bw'iwanje, muco nasengera, muco nifuza ko Diva ari we yombera nyina w'abana, kuko yaramfashije ibintu ntavise n'ukuntu gusobanurira. Ariko buri gihe we duhura tugahura muri alimentation, nkakubwira yuko ngiye kurangura ibintu vya boss. Ujya boss nariko ndavuga nasanze ari we data, bisobanura ngo niwe mugabo wa mama wanje, ariwe mama wawe, yitwa Diedone. Chris, try to imagine kuba umuboyi mu rugo rwa data, nkacangira n'ivyago, nkakundana na mushiki wanje dusangiye amaraso, kubera ube gito bw'aba bavyeyi. Kibabaje rero ntacuzi, gushika n'ubu Diva ntaramenya yuko tuvukana. Aha nagerageje kumwinyegeza kubera ntari bwaronke ivyemezo, ariko ivyemezo ubu ndabifise. Ujya mu vyetu twaraganiriye, arambwira ko ndamaraso yiwe, aranambwira yuko Diva ari we buheta bwiwe, aramaraso yiwe. Imagine kiriya gihe waza kundaba ngwaye, ntashobora no kuvuga. Ahanini nari nabitewe n'ico kibazo, maze kumenya kuronka irukurukuru yuko ujya mu vye ashobora kuba ari data by'ukuri, narabuze ingene niyakira.
iyo mubona mbabazwa n'aba bantu mumenye yuko jewe ibyo bakoze byose ari jewe ingaruka zose zabaye ku buzima bwanje. Uribuka iyo uza kundaba kwahurira n'umukobwa yitwa Taty, ujya Taty narananiwe kwiyangaja. Niyangaje gute na Diva ntaramenya iyo bija niyo biva. Aha rero mu frere ikintu ngomba gukora, narabakirije ndamenya amakuru y'ahantu Diva ari mu Rwanda. Amatwi ansumira ngo ni isezerano yagiye gushitsa ku muntu, ariko uwo muntu nanje ntawe nzi. Ubu tuvugana ari Kigali, ndiko nditegura kuja Kigali. Ico ndagusaba ni kimwe, ibi ndabikubwiye nk'umufrere ariko kandi nk'umugenzi. Sinkeneye ko na mama amenya ahantu ndi, kuko sinzomusezera. Brother, ndabitahura kuri mu bihe bitorosha, ariko reka ikintu kimwe nifuza kukubwira. Rimwe na rimwe twishura amakosa tutigeze dukora, ariko icyo nifuza nakubwira ati komera cyane, kuko ubwo n'ubuzima bwawe bisaba kuzobugwanira, kandi ntucike intege. Ivyo ni ivyawe, gwana navyo. Hama no kuri ntugire ikibazo, nzobigira ibanga kandi nzogushigikira. Gusa kandi saba n'imbabazi kuko ntibizokunda ko tujyane, kuko hari ibintu maze imisi ndiko ndirukamwo sindabiheza. Gusa nzokuba hafi ku telefone igihe cyose, nzokuba ndakubaza ukomeze. Nivyanakunda basigashe kukanate bayo ukankenera kunzi Kigali, nzoza. Chris, iryo jambo mbwiye nicyo kenshi twishura imyenda y'ibyo tutazi. Ubabare n'ingorane ndiko ndagira, ndiko ndihira Dorcas na Diodone amakosa yabo yo mu buto. Jewe nije ari karajya, je nije ari karagira ingaruka, je nije ndiko ndumva uburibwe n'ububabare bw'amakosa bakoze. Ico no gusaba, ibi byabaye kuri bo bitubera akarorero, natwe abo tuzovyara muri kazoza ntibazobe victime y'amakosa twakoze. Idefonse ega nico ndiko ndagerageza kukumvisha. Dorcas yantumye ko anteka yuko nteza kwandikisha King SABBAS yeko na musengezana wiwe. Aranyumisha neza yuko ntegerezwa kubera rero nabaciye amazi ndabacokora biga ko baja kure yugo gwanje ko King nzomwandikisha nshatse canke nkarika, ariko nuko nayenze umugambi mfise so kumwandikisha ngo tutayivuganye. Rero nanandiye kumvugana na King SABBAS, twaravuganye kandi turavyumvikana ko neza. Ubu rero ejo ndagukeneye uzo kumbera icabona kete naryanditse y'ubutegetsi ko twatevye, ejo nzoridepoza kandi bazuca banyemerera wenkene kumbera isura tumwandikisha amaninumire ndeke baje bagore basare. Urege gishashe cyo cyabonetse niki wa mugore wo mu nzu mama Diva ubuho yambaye gwaga yafasha abana bose bashamo virus abahagaze, ariko nawe nababariye neza yuko ndi serugo kukinga batsa kumwemera nkamubemeza ku nguvu kandi bizogenda uko. Rero mbakwe ntabaye toroshe, ariko ndahagaze neza ntugira ikibazo. Rero ejo mu gatondo rero tubona uri hariya ku biro
ndi kwandikisha uyu mwana. Rero King narakubwiye ko umuvyeyi wanje ari mu Rwanda rero mu minsi heze yarantumye ko kwa nkeneye kandi nanje vy'ukuri ndamukeneye hari ibintu nashaka ko tuganira rero ndashobora kugendayo ubu vuba kubera ko ivyo nkora vyose ntegeza kubanza kuguhanuza niyo mpamvu nari naguhamagaye kugira ngo uzomenye iyo ngiye n'ivyo ngiyemo nongere ndagusezera gusa nibaza ko nazomara umwanya munini tuzoja dusubira ngarutse bavuze ngo abagabo bararakwiriye bakarota kumwe ino coincidence irantangaje Taty nari nsanzwe mfise programme yo kuja i Kigali nanje hari ikintu ngiye gukorayo rero ngize amahirwe adasanzwe kuko tuzoca dufatanya urugendo ndaguherekeze nshobore kukwitaho mu rugendo ndetse bibaye ngombwa nshobore kubona n'uwo muvyeyi wawe kuri jewe numva novuga ngo n'amahirwe ageretse ku yandi mahirwe rero uhumure tuzojana mu rugendo. Wow, nukuri ndagewe cyane kandi urakoze aje umuntu yemera kuguherekeza mu rugendo mukava mu gihugu mukaja mu kindi si corose rero mve ko ndagushimiye. Taty biravana n'uwariwe kuko nka jewe kuguherekeza kukuba hafi kugushigikira numva ari amahirwe adasanzwe kandi ni kimwe mu nshingano zanje bisobanura ngo nzoba nkoze ico nategerezwa gukora ntegerezwa kubikora nezerewe nkabikorana umwete mwinshi. Icyo mbona twategura no munsi wo gufata urwo rugendo hanyuma tukagenda ariko nibaza yuko ibisigaye turabandanya tuvugana kuri telefone amategura ngo rugendo sinzi ko ndenze imitwe y'inzuzi. Fara nukuri burya ngarukamye mu vy'ukuri no kugusaba imbabazi kandi ego nukuri burya nasanze wowe uri umugenzi w'ukuri kandi ashika ku mutima kuko je nyene sinzi ukuntu ndiko ndavyumva no kubwira wowe urabona burya urankunda kandi urankundira umuryango hano sobanze ko tuvukana ari akana kamwe vrema nukuri ujya mutima je sinzi wari wavuye kuvuga ngo ntidusangire burya uje navuye kwizima nukuri yego naze dusangire nka mwana wa mama afata igipande ciwe nanje afata igipande ciwanje nukuri tukira amahoro dusangira ibisigi vya papa nta kundi yego rero wowe nukuri nasanze ufise umutima mwiza kandi uri umugenzi ataboneka hose kuko umugenzi akora nka bijya wakoze nukuri umukura hake erega urabona mwene wacu ariko hasiga ubuzima. Shive nukuri ufashe umwanzuro mwiza burya baravuga ko kugwa atari kosa ikosa nuko kugaherayo ubwo rero ko wemeye ko utoherayo ukavyuka nukuri sinoreka guha imbabazi wiyumva amahoro pe nta mpamvu yuko wari kuguma mwa burya buzima burya ni mwene erega urabona mwene wacu ariko hasiga ubuzima kintu cyo gusiga ubuzima kiragoye amagara ni bavuga ngo amagara ngo aseseka ntibayore amagara n'amazi aseseka ntibayore Yves. Amagara n'amazi aseseka ntibayore hagerera agashavu natwawe n'agashavu nkashaka kumukura mwisi nta nico vyomarira nta n'umugisha vy'ukuri yego burya rero reka ngende ndafise umuntu twahanye programme hari akadiri ngiye gukina rero ngira tuzosubira reka mbandanye sinsange ndamucereze Shive akadiri gakiga Yves nte amatsiko oya ntako urumva
en fait Fara je numvise umuntu ariko arafasha abantu akajana kadosye bigakunda ukaronka ukungene ugenda muri Australia yego bugira hananje ndiko ndakatreta nihuse ndakamushire ndabe ko yoshiriramo nanje ngende nje kurondera Fara erega banona ko turiko dusangira ubusa twitana ibisambo twongera tumarana kinde kurondera Yves hamwe vyo camwe ubutomboye cyane wobugize amahirwe meza Yves ariko Yves ndakubaze uwo muntu asaba amahera menshi nawe urabishaka cyane oya reka ndakubwira ahubwo reka nihute ngende Fara reka nihute ngende sisange namucereze we nshangaruka ndakubarire Taty kubera iki naguhamagaye ngo duhurire mu kabare ukavyanka urazi ko hari ukuntu usigaye umenga uransuzugura cyane suzugura ariko ikiyago canje nawe canteye ubwoba numvise umwana twagitwara mu kabare ikindi naco ngaherega aratekanye kurusha hariya ko mama wanje atarahari niyumvire wo ndaguhamagara okay Taty reka nizere ko kuri uno munsi wisubiyeko nizere ko wisubiyeko kuko nagiye ubuge ntabwo ndi umwana mubi ariko naje ndicara umutima ukanja nkagira igikomere ku mutima cyane kandi nta muganga n'umwe nifuza ko kumvura atari wewe rero nifuza ko dusubira kuba mu rukundo nkakuronka kandi ugasubira kuba wa Taty wanje wa kera ivyo nyene gusa numva bihagije kuri jewe mviriza Yves reka gushaka ko ndagukunda kwitera bwoba urukundo nagukunda rwaraheze nta na gato gasigaye rero reka guhatira inkamba hatagira igikomere vyaraheze umviriza Taty igikomere kirahari cyane hama ikindi naco ivyo wakoze urabizi neza cyane ntushake ko ndabishira hejuru ndabishire mu butungane birangira upfunzwe ikirenze ngaho naco narumvise ko ukundana na King SABBAS ariko ndakubwije ukuri kw'Imana ujya niyo gutwara ntihari jewe kuko ujya ankeneye kumwica ko bari nko gufyonda igihere kuri ivyo rero emera dusubirane SABBAS nawe ukabuzi neza ko umukunda muhebe kugira ngo abandanya bawe atari uko udisanga mu bihe bibi cyane baraguhenzesha je nabwo bankigira ikindi naco kuri yibagiza bagira yuko byose ari wowe wabikoze ntiwibuka yuko n'urwandiko ndarufise Taty hajya abarundi kuvuga ngo amanyamategwa n'agashambara ntibari bihenze ariko we kuri uyu mwanya nako gashambara nako gifise nta namba uragenda urabe neza ahantu wabizura uzosanga ahari impene hasigaye ikiziriko nicyaba ngombwa uzosanga n'icyo kiziriko atagihari gusa wowe umwana muto cyane gose ndakurabira munsi cyane yiwanje rero uracyafise amahirwe yo guhita wifuza runo rupapuro kubikemura biroroshe cyane kwemera kuba kumwe nanje mu rukundo tugasubirana kumwe kwa kera canke naho guhitamo inzira yo kuja mu mpimba amahitamo ni gwawe kubera kuri umwana mubi kubera kuri umwana mubi Yvette ukuri Taty reka ndakwifuriza ibihe byiza no kubandanya ukoresha ubwonko bwawe neza kuko buguhenze uzuba wihenze wowe n'ubuzima bwawe kazoza kawe kazoba kagiye ahantu habi cyane ndagowe mana nari nzi ko urugero rupapuro ariko nzomutsindisha none ndabona umenga yandushije ubwenge mbe mana ibintu nzobipfamwo gute
Fara urabona so nuwagiye nashitse neza vyabaye burya uyu akorana na babandi bakora muri ya madosiye yo kuja muri Australia rimwe wabo ni yari akora muri immigration yaho hariya muri Australia kiroroshe cyane abarese babateka mitwe uyu ndamwizeye cyane gose nta namahera cyane hekana kuri kwimana yavuze ati urumva udufaranga duke cyane nitwumuha twavanse kugira umva atangure ivyo byo gutreta iyo dosiye ayandi mafaranga uyamuha ayiguhaye mu ntoke habuko guhana cyane jewe rero Fara simagaze ha ego nukuri ahubwo Gafara ntuzuhindura nimero uzogumana iyo nyene kugira ngo sinzonda kubura zekunukira $20 na duke urabe nawe icukora ahubwo cyo objectif mfise shaka nzose ndagenda ngaruka nze ndazana amafaranga nkoreye hariya nubaka ibintu ngira imigambi n'amaproje hajya planta kandi mbonye nkwije ce nigarukira mu gihugu nge njyame ko biryoshe Yves numva bindyohe ariko Yves ndakubaze ubwo naje ntaco yomfasha Fara we ni umugenzi wewe hari ikintu nakimwe Gafaraje we noshobora kuba no gukorera noreka kugukorera nguyu uyu muntu cumufasha nukuri ni umugenzi wanje uyu ni pfamfe tujya kamwe akabisi nagahiye nakokeje uyu turagasangira uyu tujya kamwe cyane ego nukwira bumufashe nta kibazo mba madame ko yabikubwiye ni Egide grand frère wanje ni akora muri Australia mu bintu bya immigration rero ibyo by'amadosiye n'akantu gatoya cyane vuga ngo uvuye ngaho uragiye hari n'ibintu bisanzwe cyane kandi twebwe nta nzara dukoresha vuba ngo ngurumva ngo twakamahera utwo dora kubwiye dukiya twaka kugira dosiye yawe gusa imere nk'inyaruka kuko hari imiryango ishika kuri ngahe duheruka kurongeka hari n'umusitiro kwa kabiri hari hirya twarongetse imiryango ibiri iyo miryango ibiri harimwo umwe wowe wari waranarondotse wari ufise abana indwi kandi twebwe hari yari ikiza caho turaguhitiramo hari amavire usanga ko makomeye arimwo akazi kora jewe niyo nama n'uburyari niyo narindi umva misanzwe indege ni nka bisi ukutwe mu mafata amabisi aha cibitoki vire ha ni nka bisi rero nta kintu camahera dushira imbere cyane oya twebwe turaguhitiramo amavire bivanye n'ukuntu tuba tuhamenyereye kandi aya mavire yaratandukanye ubuzi bwaho hari avire usanga zifise ubuzi buhemba neza $1 fadika nka za Brisbane, Adelaide, Sydney aho bose turaguhitiramo nibisagara biba bikomakomeye ufise amafaranga je shaka we je uzonsabire ngende muco gisagara bita Adelaide kuko hari umukobwa twiganye twa Adelaide ngiye muco gisagara sinozimira ikindi naco hariya muri Australia n'abana ufise urabahembegwa ufise iyo mpano yo kumuvyaragura aba inoti uko byari umwe kuri konti uko byari uyundi kuri konti uko byari nta hari yanye mu sanzwe umwana basi ni nka business Voilà, ni projet. Umwana ni projet. Voilà, akoje ndagakoze birakwiye.
uvuze ngo ikisora burya sora we ntubona we n'ukuri ko baguhejeje n'ukuri wewe ntukomeye neza kandi umenye yuko ibi byose nuko ari wavyikwegeye none wombwira gute ivyo bibaye ko woca uhunga canke Yvette niwe ari guhunga ariko umenye ko ivyo byose rimwe biragushikira ku butumva bw'iwawe abantu rero muri ya njanjwako iyo mubonye udufiriti utuntu tumeze neza ku masahani tukabavyibusha umubiri sinzi no mu mutwe kwa cyabyibuha hakononekara ugasanga ubwenge ntibugitembera neza kuko hataba hari normal mbenye ni hoho nkubaze ibindi mu ndavuga bigushikira mu kirundi erega sha Yvette n'umwana mubi nk'uwosanga yabiroze bigaca bigushikira mu gishinwa canke mu gisipanyole none nimba bigushikira mu kirundi kubera iki jewe umena umutwe nkaguma mvuga muga ntunyumve soso we ntubona wewe ko bwamaze gutarika Chembera ndimo ndaniyumvira yuko ahubwo nk'ubu wosanga ndimo ndavugana n'uruntu gurushusho rutarimo mwipepu muga usanga kurushusho rusa na Solange muga Solange bakaba bamujanye kera kuko nta n'ukuntu hari guca unyikuga cugenda sha ico bikora Yvette n'umwana mubi frame sha nirubiza nzuya mbega sha nk'umuntu usanga akoresha igifaru nk'ubu bujambo bwose ndimo ndavuga bukaba bumushikira mu matwi sinobandiye ruboroza yo Jehoho rero ko gashaba ari nabi wabo babaseha je nanje gashaba ninde yonseha none wowe wambwira kuri muzima wirutse nde nakuvugisha we nkumva uri muratahura ibindi bintu hano watwe Yvette nk'ubu yoba yararose umupfumo mwiza akaba yumva bine bintu ndimo ndavuga none nka Jojo nojahe yo ahubwo mu izina rya Yesu Taty urugendo rwampaye amahirwe adasanzwe yo gushobora kuganira nawe kugira ngo nshobore kukubwira kari ku mutima mu by'ukuri ndagukunda kandi ndagukunda cyane byimva mutima mu bisanzwe ijambo gukunda ni ijambo rimenyerewe abantu benshi bakoresha ndetse bamwe banarifinisha ariko I mean it. Ndashaka rino jambo ndagukunda uryakirane uburemere ndarivuganye kuko nipfuza yuko turushinga ndaryakiranye uburemere budasanzwe kuko wewe ndakwitegereje neza iminsi tumaranye tugenda narazisimike ndabona neza ko uri wa muhungu ufise vision ufise ahantu ushaka ko je nawe tugerana umva kara amahirwe kuri jewe biranezere cyane niyo mpamvu isengesho je nasenze Imana nuko yomfasha ikampa ingene ndakubungabunga ijoro n'umurango
ariko abanyakigali kuko imutagira icyo mwubaha muko Films, Good News Films, Double Favor without limits.